ishirahamwe Volcano rikagene ko rifise amabisi abiri yibanze, amabisi manini ashobora kujamwo abantu 100. Tukaba twaciye rero twiyumvirira hamwe itinerere hariyo nzira yoca iza irafata. Hamaze kuba ihanahana ry'ivyiyumviro, twashitse ku nzira ayo mabisi yofata. Ibisi ya mbere igihe cy'isaha 12 z'igitondo izova kuri Brasserie, hariya benshi bita kuri Bragita, iza mu gisagara ca Gitega, ice kuri rond-point teruja ku Mushasha, ibandanye kuri Messe, ibandanye ku rutonde benshi bita ku Masanganzira, hanyuma ikiza muri ville iciye ngaha kuri Copec, hama ihagarare gatoyi kuri monima ya Ndadaye, hanyuma icisubira ibandanye iyo yajiva kuri Brasserie. Ibisi ya kabiri izova ngaha mu gisagara muri ville kuri manyene ya Ndadaye, hama ifata inzira ya rond-point yo ku Masanganzira cica ku rutonde, hama igaruke kuri rond-point ku Mushasha, ikiza muri ville kibandanya no kuri Brasserie. Ijiva kuri Brasserie zobanza ipakira kuri Brasserie nyene, hama icitana abantu kuri gitwaye tepe, hama itana abandi kuri place, ikibandanya kandi kuri Église Saint François d'Assise, kuri Rape, kuri station kwa Filipo, Dodane, Mwishatanya, Guest y'Inyabiharage, kuri rond-point ija ku Mushasha, kuri kaminuza IPG, ntonde kwa Alice, nkande ya Ober, kuri rond-point ku Masanganzira, hanyuma ikihagarara gatoyi kuri ville hajya kuri Monima, ndetse bo yoba yasize cyangwa bagomba guca batera babandanya hariya kuri Brasserie izoca ibatwarayo. Garuka niyo traje nyene, ni meme point de la massage, aho bazoburirira n'abandi naho bazoza barurukira, bamwe burira abandi bururukira.